ihinyanyurwa ry'intwaro mu makomine no mu ntara rifise intumbero ryo gushira mu ngiro imbonokazoza y'ibihumbi 2040 na 2060 Uburundi bwifashe hamwe n'Uburundi buteye imbere aho amakomine azoronswa abakozi ibikoresho hamwe n'amafaranga angana ku miliyoni 600 azofasha mu iterambere. Ivyo byashikirijwe kuri uwa kabiri n'umushikiranganje Martin Interetse mu yajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu imbere y'inama nkenguzamateka. Komine yose yoronka ibikoresho by'akazi kamisi yose ironke n'amafaranga ikoresha kuri fond propre izo miliyoni 600 turabona ko bishoboka ku makomine yose mugabo ndagacishijemwo gato twaragize ama PCDC by'abitabo by'imigambi y'amakomine kugira bice bitwereka ukungene uburyo amakomine azokoresha kungenangana bije communal dushize ko ayo tugeranye miliyoni 600 cyo turabana yandi leta izana. Martin Interetse akongera akavuga ko mu itunganywa ry'intwari genga intara gishasha nuko ibisata by'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije indero amagara y'abantu biri mu ntara bizotwarirwa mu biro kwa buramatari nka kujya umushikiranganje wa mbere ahagararira ibikorwa by'inama shikiranganje kuko gishasha kirimo ngaha gisha tubona ko mustanteri akora afise conseil communal n'ama département bakorana mugabo bagashaka kubona muri cadre de décentralisation bari coordonné par le bureau provincial. Le bureau provincial rero nayo izoba itameze nkuko no musi imeze uko iribwizwa itekanya yuko ibiro vya buramatari bizofisa abakonseiller abahanuzi na cabinet ya na chef de cabinet mugabo ibisata byari bisanzwe bikorera mu ntara ajya ama service de concentré atwagwe neza na buramatari cyo twavuze yuko buramatari acagira coordination akasira na autorité directe ku ma service de concentré yose yakorera mu ntara. Mwamenya ko hariho harageragezwa itangwa ry'ayo mafaranga uyu mwaka w'ibihumbi 2025.